Nyuma y'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ndababwira ukuri itangazo ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu rimenyesha urugendo rwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rihabanye n'ivyo abamenyesha makuru batandukanye bagiye batangaza. Bamwe bavuze yuko yo bagiye muri Guinea, abandi batangaza yuko yo bagiye muri Nigeria. Imvo ni yihe impamvu iri kwiratuma ibi vyose biba mu gihugu c'u Burundi yo bariye? Nyuma yuko gushika ubu ngubu kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu abasirikare barungitswe n'umukuru w'igihugu bahejeje guhindurwa, biravurwa yuko ari amasoko akomeye cyane duhejeje kuronka ko amakuru tujya yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku ngingo zikomeye cyane ziriko zirafatwa bivanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'amakungu yoba yatanguye kwinjira muri iki kibazo ciwe kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Bikaza no kuza mu nyuma zuko umugambi ukomeye cyane wo guterera umwari wa M23 nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi yibonekeje we na mugenzi wiwe w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi baribonekeje mu masezerano akomeye cyane yo gufashanya mu gihe Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yahonyanze amasezerano y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Nimuze kunyemerera tuyumvirize mu idonido ry'amakuru twabateguriye. Reka rero nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'iyaga binini. Eka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Igitega, abari irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, nayo mwese muri mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba moneke musi video uranditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazo ijyanaho nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu gerereye Igitega ibintu birajeje gukomera cyane nyuma yuko atangajwe yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajanywe mu makungu. Gushika ubu amakuru yo kwizera dufise nuko ubugwayi bwe bwo bohejeje kuba bumugereye ahabi, ni nyuma yuko rwoba ari rwo rugendo rwa nyuma ageze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, bivanye nuko umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza waciye ushirwa ko umukono n'abatari bakeya, ari navyo nyene tugira ngo tuze kugaruka dutanga umuco ku vyerekeranye navyo. Twagerageje kurondera abo mu biro vy'umukuru w'igihugu, amajambo bashikirije arateye ubwoba. Ni munyemerere tuze kuyagaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Turaza no kugaruka ku makuru akomeye cyane avuga ku mishamirano iri hagati y'igihugu cacu Burundi n'umuhari wa M23 nyuma yuko umwanya ku mwanya ikibira coba gitanguye kumvikanamwo urwamo rw'inkozi ziteye ubwoba, izi nini zito zito nkuko amasoko yacu kuba mu micungara y'ikibira avyemeza. Hariko haribazwa niba yoba ari umugwi mushasha wa Larobe woba wibonekeje muri ivyo bikorwa bitandukanye. Ayandi masoko akemeza yuko ari abagwanyi ba M23 baba binjiye mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amasoko yacu y'ibanga remeza amakuru akomeye cyane tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido mbahaye ikaze. Turaza kugaruka ku ijambo rikomeye cyane rya Felix Antoine Tshisekedi, umugenzi w'umukuru w'igihugu cacu Burundi umuvyeyi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Tshisekedi ajeje gukwiragiza amajambo y'urwanko kandi ashigikira ibikorwa bitandukanye biriko birakorwa n'inyeshamba zigwanira muri ico gihugu ciwe nyene. Ivi vyose bica biboneka yuko umukuru w'igihugu ca Kongo ari we nyene ariko arahamagarira imigumuko abene igihugu kandi agakwiragiza ibikorwa bitandukanye bijanye n'urwango rutandukanye rwo kwanka abene igihugu bo muri ico gihugu na cane abari mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko bishikirizwa nanone n'ibimenyesha amakuru bitandukanye vyo muri ico gihugu nyene. Umukuru w'igihugu ca Kongo ariko aravuga amajambo ateye ubwoba ku babanyi biwe na cane ku bagenzi be b'abakuru b'ibihugu batandukanye. Amakuru akomeye cyane turibuze kugaruka ko turaza kugaruka ku ngingo zikomeye cyane ibihangange nga mu gihugu c'u Burundi bihejeje gufata nyuma yuko General Prime Niyongabo wewe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwikura ko intwaro y'agahotoro. Leta ya Gitega irasambutsa aka kanya bivanye n'amakuru turonse ava muri service de renseignement.
Amasoko yacu y'ibanga yemeza ibintu bikomeye cyane ari navyo nyene tugira tuze kugaruka tubasigurira. Ndababwira ukuri, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho aherereye ariko arakorora amosozi bivanye n'amakuru abantu zibiwe bahejeje ku murungikira. Biravurwa yuko mbere yuko ava ngaha mu gihugu c'u Burundi abahanuzi biwe bari babandanije bamubwira yuko iyo ngingo afashe idakwiye, na cane cane ko n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye Ndayuba yari yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yanga yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyomenyekana yuko yoba yafashe urugendo ava mu gihugu c'u Burundi. Na niyo mvu yatumye ibimenyesha makuru vyigenga vyoba ivya leta gushika ubu ngubu bitari vyashimye kugira ico bitangaza ku rugendo rw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko ntivyatevye niho ibimenyesha makuru bitandukanye vyoba vyaciye bitangaza iyo nkuru yivuga yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba atari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa ikibabaje kurusha ibindi vyose nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanyegeje amakuru atandukanye. Na yahe makuru yoba yaranyegeje ari nayo nyene tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku bikorwa bitandukanye biriko birakorwa n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gushika ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo nawe wenyene ajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma yuko aravye yuko agatorwa siyoba ajeje gushigikira General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika ku mugambi ukomeye cyane wo kwikurako intwaro y'agahotoro. Ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi nakamaramaza. Ndababwira ukuri, agatorwa yabonetse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kuri aka gatondo. Ni nyuma yuko mu gatondo ari naho nyene yari yashikirije amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ahamagarira abanyagihugu kuba botangura kwiyamiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye yuko baraba yuko ataco azoshitsa mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyoba bigira bisubire. Amateka agiye kwisubiramwo nyuma yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamusoda n'umwe amushigikiye. Akireka bagenzi biwe na cane cane abahora bamugendanira nubwo nabo gushika ubu ngubu ari urwikeka yuko umwanya ku mwanya bashobora kumugandagura. Bagatangaza yuko umutima wiwe uhagaze nk'uko uwahagaritse uwa Nkurunziza nawe nyene yajeje afata ingingo ikomeye cyane yo kubitangaza. Ndabivutse yuko urupfu rwa Nkurunziza bivurwa yuko rwo bari rufisemwo uruhara n'ibihanganye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Iyo operation ikaba yarateguwe n'umukuru w'igihugu cacu Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo bigashikirizwa na Bob Rugurika, umumenyesha makuru yahora akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko ari nawe nyene arongoye iradiyo ya RPA ikorera irya nino. Bivurwa yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba nk'uko amasoko yacu abandanye avyemeza. Muze kunyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa nga mu gihugu c'u Burundi, dutanga umuco kuvyerekeranye na kudeta n'umugambi ukomeye cyane wo gusubiriza umukuru w'igihugu. Hariko harihweza ivya politiki. Biravurwa yuko abihweza ivya politiki bariko baribaza uwo bagiye gusubiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe rero bagatomora yuko yoba ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Reka mbere yuko tubashitsa ko ayo amakuru yacu munyemerere tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ku mishamirano iriko iraduza n'umuhari wa M23. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yagiranye ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ivyo biganiro vyari bwibande ku ngingo nkuru ivyari ku murongo w'ivyigwa vyari kurabira hamwe ibijanye no kwikurako umuhari wa M23. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye iyo ngingo akayifata nyuma yuko abo mw'inama nkenguzamateka na ngengamateka gushika ubu ngubu batari bamenya ibiriko biraja mbere. Biravurwa yuko gushika ubu ngubu abo nyene bayirongoye. Bivurwa yuko gushika ubu ngubu Prosper Bazombanzishegera ciwe c'umukuru w'igihugu bivurwa yuko naco nyene jeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ariko haribazwa niba coba kigiye gukingira nanone umukuru w'igihugu canke niba coba kigiye gushigikira General Prime Niyongabo. Abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bamenyesha yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
atabashikirije inkuru ijanye n'umugambi wo kurungika abasirikari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyari bimenyerewe ubwo abasirikari bacu bafatirwa ingingo ikomeye cyane yo kurungikwa mu butumwa bw'amahoro nko mu bihugu vya Centrafrica no muri Somalia n'ahandi hatandukanye. Birababaje cyane kumva ko abasirikari b'u Burundi bishuwe amafaranga atari makeyi ariko abaryango babo bakaba barabuze, na cyane bivurwa yuko gushika ubu ngubu abaryango babo batanaronswa ababo ngo babashingure, nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Nyuma yuko amenyekanye yuko hari amakuru avuga yuko ari abasirikari bashika 200 bafungiye i Bujumbura, haciye hafatwa ingingo ikomeye cyane. Ibiziga vya bamwe mu basirikari biriko biranonekarira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abagira neza b'abasirikare b'u Burundi bariko baravyegeranya kugira ngo bihabwe iteka, bivanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yirengagije iyo ngingo, akemanga ashigikiye Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ibi nani vyo bigiye kumukwegera akararambaraye, na cyane ko ibihugu bibanyi bitandukanye bitamushigikiye. Ndabibutse yuko ayandi makuru avugwa muri Kongo ari uko umuhari wa M23 yejeje kuronka izindi nguvu, nyuma yuko vyamenyekanye yuko ari uyundi mugwi wabohejeje kwifasha gufatanya n'uyo muhari wa M23. Gushika ubu amakuru dufise arateye ubwoba. Umwanya ku mwanya ishamba kirimeza ry'ikibira biravurwa yuko ryo barigiye kwinjirirwa n'ibigwanisho biteye ubwoba. Uyo mugwi wa M23 ukaba uriko wumvikana mu bikorwa bitandukanye, na cyane mu bijanye no kwikurako no guhagarika umwanzi wavyo ari nawo u Burundi. Biravurwa yuko amakuru akomeye cyane nk'uko abamenyesha makuru bacu b'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini babitomora, bivugwa yuko amajambo akomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yashikirije ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ajeje kumukwegera akararambaraye. Felix Antoine Tshisekedi yaribonekeje umugambi ukomeye cyane wo gutegura kugandagura uwo bahanganye mu myiyamamazo, Moise Katumbi. Na amasoko yacu avyemeza muri ico gihugu. Hari hateguwe operasiyo ku wa 4 Weze. Bivurwa yuko iyo operasiyo yari irongowe nanone n'abasirikari bacu barungitswe mu mpisho, ariko abo akaba ari abasirikari bashika 200 barungitswe i Kinshasa kugira ngo bagendanire umukuru w'igihugu ca Kongo. Bikavurwa yuko kubw'amasoko yacu muri abo basirikari gushika ubwo ngubwo ari hateguye umugambi wo kugandagura Moise Katumbi kugira ngo imyiyamamazo ihagarikwe. Moise Katumbi nawe nyene yemanze ashigikiye umukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, avuga yuko amajambo Felix Antoine Tshisekedi abiba ugwango yashikirije ari amajambo adakwiye. Mwaravyumvirije nk'uko twabibashikirije kuri imbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Felix Antoine Tshisekedi bica vyumvikana yuko ibitekerezo vyiwe n'izindi ngingo zikomakomeye zahora zimeze nk'iz'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kuko kuva gishika ku butegetsi yamavuga yuko agiye gutangura intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, ariko gushika ubu vyahejeje kubura. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene yamavuga yuko agiye kwifatira mu minwe ibijanye n'ikibazo cugarije abene igihugu nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuva yoshika ku butegetsi vyaraheze. Gushika ubu twarategereje twarabuze. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ingingo ziwe zirasanga iz'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi, niko amashiramwe yigenga muri ico gihugu atomora, n'abahinga mu vyerekeranye na politiki niko bashikiriza. Ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari nayo nyene ahejeje gutera ubwoba abanyagihugu. Na makuru avuga yuko abasirikare bacu b'u Burundi barungiswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariko baragandagurwa n'insoresore bita Wazalendo, nyuma yuko zibagiriza yuko baba bariko barakorana n'umuhari wa M23, kandi nanone ari ukubarementaniriza bivanye nuko bo bashikiriza yuko badashaka kurwanya uyo muhari wa M23 bivanye nuko ari intambara badatahura. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niyoronka akandi karyo ko kurongora igihugu cy'u Burundi, turasavye azoce afata ingingo ikomeye cyane nubwo bitoroshe ko azosubira kurongora u Burundi, bivanye n'amakuru avuye mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, n'ayandi makuru ariko aravugwa n'ibihanganje bitari bikeyinga mu gihugu cy'u Burundi, na cyane mu makampu atandukanye y'igisoda. Bigashikirizwa yuko gushika ubu ngubu igihugu coba gejeje gushirirwa ko itegeko rikomeye cyane.
umwanya ku mwanya nk'uko bivurwa yuko abamenyesha makuru bakorera ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu bugaraniwe mu kibanza bahora bakoreramo, bikavurwa yuko harungitswe abasirikare abahora bacungerera gushika ubu hataramenyekana iyo boba bajanywe. N'umugambi ukomeye cyane wateguwe n'abatari bakeyi mu bihangange, na cane cane ko bivanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amajambo yiwe ateye ubwoba nk'uko yabishikirije ejo ko abazohirahira mu kumutembagaza bose bazoca bakurwa mu mabanga. Yabishikirije ibihangange nanone vyace bifata ingingo ikomeye cyane, bamwe muri commentaire batangura gutangaza yuko ivyo vyose bwoba ari ukugerageza gutera ubwoba ivyo bihangange, kuko nanone amashirahamwe akomeye cyane akorera nga mu gihugu c'u Burundi atashimye kugira ico atangaza kuri uyo mugambi, ariko nanone agatomora yuko ubutegetsi bwa Gitega bwoba bushitse aho umwasi ashaka. Birababaje cyane kumva yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yafashe urugendo yerekeza muri Nigeria, ayandi masoko akemeza yuko yoba yafashe urugendo yerekeza muri Guinea. Itangazo ryaturutse mu biro vy'umukuru w'igihugu ryo nyene rimenyesha ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu rishikiriza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yagiye muri Guinea mu bijanye n'amanama atandukanye ari buhuze abakuru b'ibihugu. Ayandi masoko atandukanye mu mashirahamwe akorera leta yemeza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza muri Nigeria. Gusa amakuru yo kwizerwa nuko aho umukuru w'igihugu hose yoba yajanywe gushika ubu biravurwa yuko amagara yiwe atamerewe neza, na cane cane ko hategerezwa abahinga baturuka mu bihugu vy'Ubwongereza kugira ngo bakurikirane amagara yiwe. Umwanya ku mwanya nk'uko tubandanya tubashikiriza inkuru zitandukanye ziba ziriko ziravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, turaza kugaruka tubashikiriza ibijanye n'ubugwayi bwiwe, niba yoba ahejeje koroherwa canke amagara yiwe abandanya kumererwa nabi nk'uko bitangazwa na Dr Gilles aturuka mu gihugu c'Ubwongereza. Ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ni munyemereye yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka rero tubirenda gukengurukiye cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi kuri bimwe mwahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri kamusi video urabanditse ijambo sabone upyondeko. Ndabibutse yuko Burundi News TV igushitsa ko amakuru akomeye cyane mwaragiye munyegezwa, ariko aravurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazira muntu, na cane cane biravugwa yuko abagumya banga gushika ubu ngubu baba bagiye gufatirwa ingingo ikomeye cyane. Ayo na makuru abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza, turaza kubigaruka ko n'ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravurwa yuko igisagara ca Goma co nyene umwari wa M23 uteganya kuba wogitanguzamo intambara, bivanye nuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko woba uhejeje gushingamwo ibirindiro. Ingabo z'u Burundi ziri muri ico gisagara niko zishikiriza. Munyemere rero tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane adushikiye, timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.